Burundi tuguhaye abawe muri Munkundire ndabaramutse mwe muri ko muradukurikirana kuri Gitega Entertainment TV ndetse namwe muri ko muradukurikirana kuri radio Terimbere FM kuri megahertz 104 n'igice kimwe. Twizere ko mumerewe neza, amahoro y'Imana abandanye abana nawe. Nuko rero reka nsubire kubaha kaze muri kino kiganiro kidasanzwe, ikiganiro catunganijwe n'umugambi w'igihugu ujejwe incanco mu gihugu PV mu mfunyafunyo. Iki kiganiro kiradufasha gutanga ubutumwa ndetse no guhimiriza abantu kugira ngo bamenye akamaro ko gucandagisha ibibondo n'izindi ncanco zitangwa mu gihugu mu ntumbero yo kurwanya indwara z'ibiza, kugira duze dushike kuri yambona kazoza nyine cyubahiro umukuru w'igihugu dufise amagara meza. Kaze kandi kino kiganiro kiremeshejwe nanje Elvis Nibitanga, ndetse reka nsubire kubaha kaze muri kino kiganiro. Tuza kuyaga n'abatumire batandukanye, aho muri bano batumire muza gusangamwo abari mu ntwaro ndetse abajejwe amagara y'abantu mu kibano, eka naraza gusangamwo n'abavyeyi bajejwe gucandagisha ibibondo. Hampande yaho turaza kuba dufise n'abatumire mwivuga butumwa mu mashengero ndetse n'amadini atandukanye. Muri mwese rero mwese muri ko muradukurikirana, reka nsubire kubaha akaze muri kino kiganiro. Turaza kuba turi kumwe n'umuvyeyi acandagisha ibibondo, mwite Kwizera Bahati aba muri quartier Musinzira. Aho naho turaza kuba turi kumwe kandi n'umuremesha kiyago muri Nyamugari ni Nsengiyumva Francine, akaba ari no mu ntwaro. Ariko kandi turaza kuba turi kumwe n'umwe mwivuga butumwa, akaba n'umuvuga butumwa mw'ishengero Église du Réveil des Nations Ndayajemwo Marie Diane. Turaza kandi kuba turi kumwe n'uwo mu ntwaro ni Ndayisaba Marie Chantal, akaba umwe mu bajejwe intwaro muri quartier Nyamugari. Nuko reka nsubire kubaha akaze. Ikibazo tuzavuganira ko n'abatumire banje uno munsi, turaza kurabira hamwe ino nyishu ikunze gutangwa n'abacerewe kuja gucandagisha ibibondo canke bagasiba, ndetse barakunze kwitwaza ngo twaravyibagiye canke nta makuru twaronse. Mbega imvo ibituma niyihe? Niki gituma bavuga yuko atamakuru akwiye baronse? Niki gituma bavuga ko bavyibagiye? Nuko rero muze kubana natwe muri kino kiganiro. Bano batumire banje turaza guca ijya nino ico kibazo, tukiganire ko tunakiyage ko, ndetse banatubwire ubuhinga bakoresha mu kugira ngo bararike abantu, kugira ngo twirinde zino nyishu ngo twaravyibagiye canke ngo nta makuru akwiye twaronse. Turahera ku muvyeyi acandagisha ibibondo Kwizera Bahati. Mbega Kwizera Bahati, birakunze gushika mu gaceregwa urucanco ndetse canke mu kanarusiba mubajijwe mukavuga ko mwavyibagiye canke atamakuru akwiye mwaronse? Mbega imvo niyihe? Yego habishika nkasiba, mugabo hari igihe mba vyancanze nyene nkavyibagira, n'igihe ngenda nyene kw'itariki nyene baba nca ndamubwira ati burya rero navyibagiye itariki, nasanze nayibagiye kubera impamvu by'ubuzima, kurondera nyene kuguma nirukanga ndiko ndondera abana. Yego bigashika gutyo. Ubundi twarigishijwe ingaruka zo kutaronka urucanco ku mwanya, canke ingaruka zo kudacandagisha umwana nk'uko bikwiriye. Ku mwana bigenda gute? Hari zimwe woba wibuka? Yego zimwe ndavyibuka. Umva umwana utamucandagishije agira ingaruka mbi, akagira amagara mabi, canke agakangwa, ntakura neza nyene. Ingwara iyo ariyo yose igira amufata kubera aba atacandazwe neza. Birashobora gushika nyene kubera gusamara, ingwara nyene akagira amagara mabi kubera gusamara kuvyeyi. Reka tugende kumuremesha kiyago ni Nsengiyumva Francine. Mbega Nsengiyumva Francine, iyo habonekanye abavyeyi bavuga ko bavyibagiye canke ndetse bakavuga ko atamakuru akwiye baronse, mbega muhuye n'abavyeyi nk'abo, mwebwe mubahimiriza gute? Ni n'ubuhe buhinga mukoresha kugira ngo mubahimirize kugira ngo twirinde izo nyishu ngo twavyibagiye canke ngo nta makuru akwiye twaronse? Yego bihora bishika ku kutitaho ineza y'umwana, ngo bamenye yuko umwana ategerezwa gukenera urucanco.
bakabifata minenegwe ntibavyiteho. Birakunda gushika ugasanga ugiye kuraba nk'umuvyeyi kandi barabibandikira no ku gapapuro karya gakaye bacandagisha k'umwana barabashirako itariki bazosubira kwicanja. Twokeburira abavyeyi ko boza bararaba kuri karya gakaye usanga barabibandikiye ko kugira bitaba urucanco batarinze gucererwa urwo rucanco rw'umwana. Twe tugiye mu rugo tugasanga hariho abarengeje ikiringo tubakaburira ko boca banyaruka n'ingoga bakagenda gucandagisha uwo mwana kugira uwo mwana ashoboye yarose urucanco aragira amagara meza, agira igikuriro ciza, bigatuma agira amagara meza adafatwa na za ngwara za rugadaza n'ubukangwe n'ibindi. Usanga umwana afise igikuriro ciza. Mwebwe nk'abaremesha kiyago rimwe na rimwe wumva mwokoresha ubundi buhinga ubuhe kugira ngo tugabanye ivyo vyitwazo vy'abavyeyi novuga boba babaye gito mu kwitwararika isango baba bahawe kugira ngo baje gucandagisha abana? Ni ubuhinga ubuhe mwokoresha canke mukoresha kugira ngo tugabanye abo bazana ivyitwazo ko bavyibagiye canke bataronse amakuru akwiye? Ubuhinga dukoresha nuko tugira ihimiriza ryo guhimiriza umuvyeyi wese agashira mu mutima yuko umwana ategereza kwitaba urucanco kugira agire amagara meza, ashobore kubaho neza, amenye yuko amagara ari amazi aseseka ntibayobe. Tugaruke mwivugabutumwa naho Nindayajemwo Marie Diane. Mbega Marie Diane, bihora bishika ukumva abavyeyi bacerewe canke basivye incanco bakavuga ko bavyibagiye canke atabutumwa canke atamakuru akwiye baronse? Mbega mwebwe mwivugabutumwa ryanyu iyo mvo ituma bavuga yuko bavyibagiye canke atamakuru akwiye baronse, mwebwe muca muvyitwaramo gute? Ni ubuhe buhinga mwivugabutumwa ryanyu mukoresha kugira ngo twirinde izo nyishu ngo twavyibagiye canke nta makuru akwiye twaronse? Je novuga yuko biva ku kutitaho canke kudakurikirana. Murabona abantu benshi ubu hariho inyigisho usanga batariko barakurikirana canke niyo bazumvise ntibabishireko umutima. Rero twobagira inama yuko hoba ugukurikirana urutonde rw'incanco kuko kuri karya gakaye ukabaha abavyeyi barabishirako neza ku rupapuro rwa mbere urabisoma n'urupapuro rwa nyuma biriko neza ku buryo umuvyeyi ashobora kumenya neza aho azosubirirayo. Rero uko kwibagira canke uko gufatirwa n'utundi dukorwa canke umuvyeyi agaca avuga ati jewe umwana wanje asanzwe afise izindi ngwara sinomujana ku rucanco, twobahimiriza yuko bokwitaba kuko iyo ushitse kwa muganga baraheza bakamenya bati uyu mwana ko asanzwe afise iyindi ngwara, mbega twomufasha canke twomufasha. Rimwe na rimwe twokwirukana ivyiza vy'urucanco koko? Urucanco ni rwiza cyane kuko murabona hariho indwara zibangamira abana. Iyo umwana yacanzwe iyo ngwara imufashe ntiheza ngo asinzikare co kimwe n'ubutigeze aronka urucanco. Rero incanco ni nziza cyane ku magara y'abana bacu. Rimwe na rimwe abavyeyi bafata minenegwe kwitabira incanco, burya urabona ko babahaye agaciro abana babo? Oya, ntibaba bahaye agaciro abana babo kandi baba batakaje n'inshingano z'umuvyeyi, kuko umuvyeyi yategerezwa gukurikirana ivyo umwana yifuza byose kugira ngo amagara yiwe yaba yo mu mutwe canke yo mu mutima ashobore gutera imbere. Tugarutse mu ntwaro, Ndayisaba Marie Chantal, umwe mu ndongozi, nawe aratwiganira mbega kugira ngo twirinde zino nyishu ngo twavyibagiye canke nta makuru akwiye twaronse, n'ubuhe buhinga mukoresha kugira ngo muhimirize abantu ntibaze bishure ngo ntavyo bumvise canke ngo babuze umwanya? Mbega imvo ni iyihe, ndetse namwe ubuhinga mukoresha ni ubuhe? Kenshi abavyeyi baritwaza ngo ntibumvise amakuru yo kugira bacandagisha ibibondo. Amakuru aratangwa mu masengero bakabivuga kw'iradiyo, mugabo kenshi abavyeyi hariho abataja gusenga, hariho abataba bafise uwo mwanya wo kumviriza iradiyo. Rero nka twebwe abajejwe intwaro turahimiriza tukagenda tukabakebura iyo twumvise izo ndariko tukababwira kugira bagende gucandagisha abo bana. Tugaca twikora kubaremesha kiyago,
aribo ahanini bajejwe gukurikirana izo nshansha z'abana. Abaremesha kiyago tumaze kubitura turagenda ari utagiye gucandagisha umwana tukamuhanura kugira turabe ko yogenda, kuko umwana iyo ataronse urucanco ntagira amagara meza, ubuzima bwiwe ntibumera neza, kandi natwe mu kibano kuko aribo Burundi bw'ejo ca dusanga hariho byinshi duhomvye, kuko abana bamaze kubura incanco bakurana amagara mabi, bwa buzima bubi hamwe mu kibano. Ntiduheza turonke abana bafise inguvu tuzokwikorako iyo hagize ibyo tugomba gukora mu iryo terambere ryacu. Yego ndibaza ni mu bijanye nk'ibyo, mugabo iyo tumaze kuronka abavyitwararika natwe biratunezera cyane. Gusa abatware twama hafi kugira ngo turahimiriza nabo basamaye, turahava tukabakebura nabone bakagenda igihe bagahava bakumva ako kamo bakagenda. Mbe burya wumvise inyishu ngo naravyibagiye canke nta makuru naronse, wibaza ko ibibatuma babisiba by'ukuri izo nyishu ziba zumvikana kumenga ntibirashe, ariko rimwe rimwe izo nyishu zibonekanye uba wibaza ko baba ziba zatumwe n'iki? Yego keshi ibyo birashoboka. Hariho igihe umuvyeyi azinduka agenda mu mirimo ya misi yose kurondera ubuzima bwa wa mwana, ugasanga bya bindi byo kuza gucandagisha umwana ntiyabyitwararitse. Namwe murana mwabone ubuzima bwo mwakino gisagara biragoye, harahazinduka aza kurondera canke akaza ku karaka, ugaca usanga bimwe byo kuza kujana wa mwana kumucandagisha ivyabaye ngombwa ko avyitwararika. Hakaba n'abandi babireka kubera ubugaba, tukaza turahimiriza. Murakoze cyane mwese, reka ndanabashimire, ndetse reka tugaruke ku muvyeyi acandagisha ikibondo. Mbega n'akama kahe n'impanuro wohereza abavyeyi bikunze gushikira bakishura ko bavyibagiye canke atamakuru akwiye baronse? Impanuro n'akamo wobahereza n'akahe? akamanotera abavyeyi bacandagisha abagabo nuko nobabwira kwitwarira gucandagisha abana, ko abana ni Burundi bw'ejo. Iyo bagwaye bazingamye iri kibazo mu muryango ntubugisaba kurondera twa tuntu wari ubaronderera nta mwanya ubukironka ubaronderera. Nohamiriza abavyeyi yuko bogerageza kuza baragenda kwitaba akampo ko gucandagisha abana, ko ni Burundi bw'ejo. Umuremesha kiyago Nsengiyumva Francine, akamo ndetse n'impanuro ku bavyeyi bigira sindabibazwa bakunze kwisigura ko bavyibagiye canke atamakuru akwiye baronse. Akamo k'impanuro twobaha nuko bokwitwararika ineza y'umwana imbere, bakareka ibyo byose baba barimwo, bakitaba akamo k'urucanco, bakitaba ihimirizwa ry'abaremesha kiyago, ko turakunze guca kunzu turaba yuko abana bashoboye gutsandagwa baronka urucanco. Bakaburira rero ko batobyirengagiza, bamenye ko amagara ari amazi aseseka ntibayore, bitabe urwo rucanco. Ndayajemwo Marie Diane, mbega mwivuga butumwa ryayo mweho nakama kahe n'intererano mokeburira canke mwotekerera abavyeyi kugira ngo twirinde zino nyishu ngo twaravyibagiye canke ngo nta makuru akwiye twaronse? Nobabwira yuko wo kwitwararika, kuko turazi neza yuko ubuye urabona ubuhinga buriko buratera imbere, amakuru umuntu ayumva hose, mu mashengero baratanga amatangazo, mu mabarabara ageze bumva ariko baravuga ati urucanco, ku ma WhatsApp, hirya no hino usanga ariko haraho amakampanye de sensibilisation, hariho inyigisho ziriko zirabura yuko hari yimirije urucanco. Nobasaba uko mu byo bitwararika navyo abavyeyi bo kwitwararika gucancisha abana babo. Mu ntwaro Ndayisaba Marie Chantal, mbega akamo n'intererano nico musaba abavyeyi kugira ngo twirinde zino nyinshi ngo twavyibagiye canke n'amakuru akwiye twaronse, wo batekerera impanuro yiye? Bisanzwe nka twega abajejwe intwaro turagenda tugakorana n'abaremesha kiyago, tukabahanura, tukababwira ibituma ingaruka mbi ziri mu kudacandagisha ibibondo, nka za ngwara z'agasama n'izindi. Hama tumaze kubasigurira hariho ababitahura, gusa ibigaba vyamaho.
mbega mwebwe uruhara rwanyu rero mu ntwaro ubundi ho ayo mahimiriza mukunze kuyakora gute n'ubundi he buhinga mukoresha? ubuhinga dukoresha n'amanama, turava natwe tukararika amanama kenshi kugira ngo abo bavyeyi baze bakoranire hamwe, tubagirisha akanama, tubabwire kandi tubasigure turi kumwe nabo baremesha kiyago ingaruka nziza iri mu gucandagisha ibibondo. Natwe twashaka ahubwo nabo bagifise ako gatima ko kutitwararika gucandagisha abana, bari tuboneyeho n'akaryo ko guhimiriza kugira bavyitwararike, bumve ko ari iterambere ry'umuvyeyi uwo ari we wese, mwaburya nyabibondo vyacu ari vyo Burundi bw'ejo. Munkundire ndabashimire cyane mwese twari kumwe, mwese mwariko muradukurikirana kuri Gitega Entertainment TV muciye kuri Facebook canke YouTube. Ndabakengurukire cyane namwe mwariko muradukurikirana kuri Radio Terimbere FM umuco mu iterambere kuri megahertz 104.1. Shimire cyane abatumire banje nk'umuvyi acandagisha ibibondo Kwizera Bahati muri quartier Musinzira. Shimire cyane umuremesha kiyago Nsengiyumva Francine. Shimire cyane umwivuga butumwa Ndayajemwo Marie Diane. Ndagushimire cyane uwo mu ntwaro Ndayisaba Marie Chantal. Twizere yuko tugiye gusidukana niyo nka mu gukurikiza impanuro twahawe n'aba abatumire banje. Reka ndabakengurukire cyane, ndetse ndabwibutse ko kino kiganiro cyari kiremeshejwe nanje Elvis Nibitanga. Nkabakengurukira cyane, niharambe icanco mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Burundi